Liverpool FC ni ikipe ifite abafana benshi ahantu hatandukanye ku isi yose. Uyu munsi rero reka turebere hamwe abataka Liverpool yagize mu mateka yayo beza kurusha abandi. Ku mwanya wa 10 turahasanga Sadio Mane. Sadio Mane yakiniye Liverpool kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2020. Yayitsindiye ibitego 120 mu mikino 269 yayikiniye. Ku mwanya wa 9 turahasanga umwataka ukomeye cyane John Aldridge. John Aldridge yakiniye Liverpool FC kuva mu mwaka w'igihumbi 1987 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1989. Yayitsindiye ibitego 63 mu mikino 104 yayikiniye. Ku mwanya wa 8 turahasanga Fernando Torres. Fernando Torres yakiniye Liverpool FC kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2011. Yayitsindiye ibitego 81 mu mikino 142 yayikiniye. Ku mwanya wa 7 turahasanga Roger Hunt. Roger Hunt yakiniye Liverpool kuva mu mwaka w'igihumbi 1958 kugera mu mwaka w'igihumbi 1969. Yatsindiye Liverpool ibitego 285 mu mikino 492 yayikiniye. Ku mwanya wa 6 turahasanga Michael Owen. Michael Owen yakiniye Liverpool FC kuva mu mwaka w'igihumbi 1996 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2004. Yayitsindiye ibitego 158 mu mikino 297 yayikiniye. Ku mwanya wa 5 turahasanga umwataka ukomeye cyane yitwa Luis Suarez. Yayikiniye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2011 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2014. Ayitsindira ibitego 82 mu mikino 133 yakiniye ekipe ya Liverpool. Ku mwanya wa 4 turahasanga Mohamed Salah. Mohamed Salah yatsindiye Liverpool ibitego 222 mu mikino 364 kugeza n'ubu aracyayitsindira kandi aracyanayikinira. Yayikinnyemo rero kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 kugeza aka kanya. Ku mwanya wa 3 turahasanga Robbie Fowler. Robbie Fowler yakiniye Liverpool kuva mu gihumbi 1993 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2001 ndetse yongera kuyisubiramo mu w'ibihumbi 2006 ageza mu mwaka w'ibihumbi 2007. Robbie Fowler yatsindiye Liverpool ibitego 183 mu mikino 369 yayikiniye. Ku mwanya wa 2 turahasanga Kenny Dalglish. Kenny Dalglish yakiniye Liverpool kuva mu mwaka w'igihumbi 1977 kugera mu mwaka w'igihumbi 1990 ndetse yayitsindiye ibitego 172 mu mikino 515 yayikiniye. Ku mwanya wa mbere turahasanga Maestro Kizigenza Ian Rush. Ian Rush yakiniye Liverpool kuva mu mwaka w'igihumbi 1980 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1987 ndetse yongera kuyisubiramo mu mwaka w'igihumbi 1988 kugera mu mwaka w'igihumbi 1996. Yayitsindiye ibitego 346 mu mikino 660 yayikiniye. Respect kabisa ku muntu wakurikiye kino kiganiro. Nibitwivugira ushaka amakuru ya siporo, ay'imikino, ushaka kumenya amakuru y'ibyamamare, amateka y'ibyamamare, ibigwi by'ibyamamare, ni hano kuri NHT10 TV. Ciao ciao.